Icyambere ku mukobwa iyo ukunda umuntu kirazira kumusaba ivyo adashobora kuronka. Wewe ubona ati uyu muntu ashaka kuronka umuriyoni, cyangwa ukabona ati umuriyoni niyo limite yiwe mu buzima bwiwe ntashobora kuwurenza, ntuce umusaba uwo muriyoni wose kandi nawe wumva yo bagisubira kubaho. Boje cyo no bahanura ni kimwe, abahungu canke abasore ubwa mbere ni biyemere, umenye yuko umukobwa ico kintu akubonamwo ari ikintu kininiya. Nimba gukunda vy'ukuri ico kintu akubonamwo nico kintu kikurimwo. Nimba kubonamwo ubutunzi uri umutunzi, we rero umuhungu ko ivyo binabikubonamwo wewe ubifise mu maboko, no kuvuga mwemerera ivyo ufise ushobora kuronka, ivyo udashobora kuronka bireke. Yes, bakunzi ba Ace TV ndamukije nongenda ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko nayibemereye kubazanira abatumire batandukanye mu kiganiro cacu aho tuba tuko turayaga urukundo. Uyu munsi nkuko mubibona sindi jenyene ndi kumwe n'umutumire, ndabatuye umutumire turi kumwe n'umubogosi umubeje, muraza kumubona reka ndamuha ikaze muri Ace TV muze kubana natwe tuze kuganira vyinshi bijanye n'urukundo. Murazi ko ivyo twama twiganira twebwe tunyugwa n'urukundo cyane cyane. Ndabaye ikaze mu kiganiro cacu mubane natwe muraza kumva byinshi, so reka ndamwakire rero. Yes, umubogosi umeze neza cyane ndashima. Yes, ndakwakiriye muri Ace TV. Ndakwakiriye kuri Ace TV. Murakoze cyane, ndaryohewe kubana namwe. Bagusanze ahantu kuri terrain ya football uri kurakina football. Hari ibintu mu rukundo, we uri mu rukundo nk'umustar? Yego ndi mu rukundo. Yes, hari ibintu bakunda kuvuga yuko ngo abakinyi ngo ba football kenshi ngo usanga umengo ngo usabizigirwa mu rukundo. Kuri wewe nka wewe usanzwe ukina football wobivuga kwiki? Nibaza ko atari ivyo kuko bazaye kufatiye no kubakinyi bakomakomeye aba legend dufise muri football ku isi bose n'abantu bubatse kandi bafise ingo zabo, bafise abantu bazwi bakundana canke bubakanye biri officiel. Nibaza ko ivyo atari ivyo no ngaha mu Burundi barahari, ufatiye ku bakinyi bakomakomeye bafise abadame basanzwe babana bazinanye. Nibaza yuko rero ico atari ico, nibaza yuko kutaba umwizigirwa canke kuba umwizigirwa biva ku muntu. Yes, nka wewe Arnovich na nk'umubogosi umuntu yokubaza ati wewe urukundo ni iki kuri wewe worusigura gute? Urukundo nibaza yuko ari n'abantu babiri bahuza bagahuza ivyumviro canke bakagira ikintu kanaka bahuriyeko, na cyane cyane tuvuze urukundo tuba tuvize ku kintu cerekeye kubaka, guhuza imiryango. Nico novuga ko ari cyo kintu cyitwa urukundo. Ico kintu gituma iyo miryango ibiri ihura nico cyitwa urukundo. Yes, wowe uri mu rukundo? Yego. Nk'iyo uri kumwe n'umukunzi wawe n'ikihe kintu wumva umukorera kugira ubone ko yishimye muri mu rukundo rwanyu, yumve yuko ari satisfied? Ni nk'ikihe kintu umukorera? Bon, en fait jewe mbajije ikibazo, nuvuga ko mbajije ikibazo c'indani mugabo en fait ntashobora kwishura. Gusa birahari byinshi bivana n'ivyo akunda n'ivyo nzi we akunda, nico gituma urumva ntashobora kubivuga. Okay, nk'ivyo uzi basi abakundana basi nk'umuhungu ashobora gukorera umukobwa kugira amushimishe. Bon, abenshi amakado, utuntu tudu surprise, nibaza ko n'ibintu abakunzi bakunda biva ku kuba bakundana kuko arabona ko umwitayeho umwiyumvira ko na cyane cyane iyo kubita kuri kajya kantu abakunda muri we uba umaze kumenya ati ikintu aragikunda tuzuga kubitako.
yes ibintu ninjire gato mu ndirimbo yawe umubogozi waririmbye amajambo y'urukundo yes ushobora kugira umukunzi wawe akaryoherwa yes kurya ubiririmba mu ndirimbo zawe niko biba bimeze no mu buzima busanzwe canke n'ivya bindi uvuga uti ndabiririmba binjemo uko nyene canke amajambo nta inspiration mba mfise en fait ubiririmba niko ubusanzwe umeze mu buzima bwawe busanzwe. Bonje mu buzima bwa minsi yose abantu hanze cyangwa bamenyereye barazi ko ntekereza ndatekereje mvuga make mugabo umukunzi wanje vraiment ndagerageza ntacyo namubwira numva ko gishobora kumunezera ikintu cyose numva ko kiryoshe gishobora kumunezera ndakimubwira donc ndagerageza kuba romantique mu bintu byinshi mu madomene yose maba mu mvugo cyangwa mu bikorwa ndabigerageza. Yes nkiyo uri kurandika amajambo rero wandika ubufise ubuyandikiye. Parfois ndaba mfise onda yandikira kuko quand même uwo nkunda aranyaspira rimwe ndaba inspira bivuye kuri we ariko akenshi iyo nandika cyangwa iyo ndirimba mba nshaka yuko public ngerageza kudivoila ari amasocret ya public cyangwa bujya buzima abantu babamwo nkaririmba ibintu abantu benshi babona bakunda gucamo kugira ngo muri communauté hashobore kuba impinduka cyane hashobore kubaho evolution kubajya abantu baba bari faible mu majambo cyangwa mu bikorwa bari kumwe nabo bakundana donc kugerageza kugira ngo ubwo buzima bwabo bantu bugerageze guhinduka. Yes urumva wandika amajambo y'urukundo kugira wigishe urundi gwaruka abari mu rukundo. Kuri wewe nka Arnovich nk'umuririmbyi sivyo ibintu bakunda kuvuga yuko urukundo afite gukunda n'umukunzi wawe a distance umwari hariya dufate nko mu yindi ntara canke mu kindi gihugu yes kuri wowe ubona bishoboka ko urukundo rubaho mu gihe mutaba muri hafi na hafi? Birabaho cyane gose kuko hari amatemwanyaje entre takubaho birabaho mbega birafise ishingiro basi birakomera. Nico nashaka kuvuga birabaho kandi birahari ubu isi ni ntoya cyane tuyigendana nga mu maboko ubu biroroshe kugumana n'umukunzi wawe kujya mwogumana muri kumwe mubana muri quartier cyangwa mubana hagati mu gihugu kuko mufite telefone muraganira mubonana nimbari ari makado ubu biroroshe umuntu kado mutegurira mushikira byoroshe urumva gukundana n'umuntu wakure habura novuga ko habura kujya kwegerana mukaba muri kumwe ngabo hari abavuga yuko kwegerana ari byo bikomeza urukundo cyane cyane. No igikomeza urukundo no kwizera nako ndashaka kukwizera ndakubona cyangwa ntakubona biravana na sentiment ziri muri jewe ndashaka kukwizera nkumva ko ndakwizera mu byo mbwira no mu byo ukora byose ni nkuko dushaka kuba turi kumwe sindakwizera kandi turi kumwe donc kwizera ko umuntu niko kudetermine ibintu byose ko nakakunda naka canke atamukunda kuko mu gihe ukwizera kutahabaye ni bya bindi muvuye kuri telefone gutya uco utangura kuyumvira mbona akashobora kuba ncamo canke ashobora kuba afise undi muntu ibintu vya gutya ariko atanu uhari mugabo umwizera arakubwira ati okay sheri turajya kuvugana shaka nje gukora ibindi bintu gutya na gutya cayigira agakora ibintu vyiwe we nawe ukizera ivyo nyene akubwira kuko nigo rukundo. Ni nk'ikihe kintu kuri wewe ubwawe ushobora kuvuga uti kino kintu ngerageje kuraba kiratitura urukundo kuba jeune canke hagati y'abubatsi mugasi no kubaza cyane ivyo wubatsi kuko nturubaka ndakubaza ibijanye n'urugero urimo ni nk'ibihe bintu uvuga uti bino bintu bibaye mu rukundo birashobora gutuma urukundo rutituka canke rutagira kazoza? Ibintu byose ni nakubwiye ni kwizera donc kugira confiance umuntu iyo umuntu utamufitiye confiance urabatante n'ibindi bintu vyo ku ruhande canke abandi bantu bo ku ruhande ariko iyo umwizera by'ukuri iyo wizera uwo mukundana biroroshe cyane kandi
biratanga motivation muri wewe no mu mukundana bigatuma urugo rwanyu ruguma guzuye urukundo ruguma guzuye pardon Okay, urashobora kubandanya we. Biratuma urugo rwanyu canke urukundo rwanyu ruguma guzuye umutuzo guzuye urukundo rushitse kuko uravye abantu benshi ahantu bipfira no kutizera umuntu ngo utashe bwije wari mu bandi bagore canke bari mu bandi bagabo ugaca usanga ujya ubibwiye nawe arabaye tushe arabaye blesse mu mutima niho akenshi ngo zikunda gutitukira cyangwa ugasanga kumbura ivyo mubwiye n'ivyo mugabo kubera ko utagize sagesse yo kubimubwira kuko burya no kuvuga naco n'ikindi kintu ukamenya n'umwanya ivyo bintu bimubwiramo bituma uyo muntu ahindura ivyumviro akavuga ati wawo nakosheje reka nsabe ikigongo canke reka mpindure abenshi rano bikunda gupfira ni mu kwizera guke havuye ukwizera guke n'ikintu citore kuvugana kuganira guha message ubundi canke umwanya ukwiye kubivugamo niho hantu hakunda gupfira ibintu kandi iyo bimaze kumera gutyo akenshi umwe aca yifata ukundi ubundi akifata ukundi ugasanga habayeho brad of faith. Yes, uratubwiye ikintu kwizerana mu rukundo. Ni nk'ikintu ikihe wobwira abakunzi ba STV ikintu ubona ivyokorwa kugira ico cizere cubakwe hagati y'abakundana. Ico cizere kiza gute kirondegwa gute kugira urwo rukundo rwanyu rugire icizere. Igikuru cyambere kihari no kuvuga ukuri mu rukundo umwe wese akaba umunyakuri no kuvuga umwe wese akaba umunyakuri muri cadre zose no kuvuga haba mu rugo canke mu buzima busanzwe no mu rukundo rwanyu umwe wese akaba umunyakuri no kuvuga mumaze kuba abanyakuri rero ico gihe urukundo rwanyu ruragira akanovera bigatuma burya buzima mubamwo habaho ukuzuzanya muri vyose bijya vyose nagenda avuga byo guhana amakado utuntu tuzu surprise cyangwa ukamenya tumukunzi wanje akunda ibi biratuma urukundo rwanyu rugira iyindi image d'abord kuri mwebwe hamwe no ku bandi bantu bababona inyuma bigatuma babigirako hanyuma ikindi naco ahanini havuye ukwizera n'umwanya mwiza wo kubwira ibintu canke ikibazo ubufise ku mukunzi wawe abantu benshi ntibazi umwanya bakwiye kubwiriramwo abakunzi babo ivyo bifuza canke ibindi bintu baba bakeneye nka changement nk'ibintu kanaka bifuza guhindura mu rukundo abenshi babivuga mu mwanya utariwo ugasanga mugiye mu mwanya wo gufungura aho kumubwira ivyo uri kurafungura uko bimeze ko biryoshe ko yabiteguye neza biki ukagerageza kwa pressure muri uwo mwanya ugasanga aho kumubwira ivyo bigezweho muri uwo mwanya ngo nafunguye ngo kwa naka ngo kurujya mu mama w'ahandi ngo ivyo kujya vyo biraryosha en fait cyo usanga umenga uri kura mu blessa mu mutima ukamenga wewe nta valeur fils donc nukwiga bakagerageza kuraba kumenya kuvuga ubwa mbere n'umwanya mwiza wo kuvugamwe ibintu ivyo ni ibintu bituma urukundo rwanyu rukomera rukaramba rukagira n'ingufu. Yes, mu bintu wavuze wagarukanye cyane ijambo amakado afite guha amakado umuntu mukundana muri mu rukundo kuri wewe si bose bashobora kuronka ubwo buryo bwo kugura ayo makado mu gihe ayo makado atobaho canke ubwo buryo butobaho bwo gushimisha umukunzi wawe umuha ibintu aba yifuza mwico gihe hari ntambamyi ubona bishobora gutera mu rukundo. Bon en fait ni birahari nibaza bata umuntu ashobora guha kado aho wundi ni kwa kutizera no kutiyemera mu bisanzwe umuntu ukunda
umukunda umusangiza ivyo ufise, ivyo udafise navyo umusangiza bijyanye n'ufise. No kuvuga we nimba wo muha ushaka kuvuga ati okay sheri iyi mpuzu je irandyohera irambera, numva ashaka ko noyiguha wo yambare yokwera. Mu ivyo ufise no mu ivyo udafise, ivyo udashobora kuronkora vyihotse. Urumva mufete abantu benshi abantu bakunda gupfira baca bagomba ko batanga ibintu badashobora badafise. Urumva bica bigorana kuko uravye ari umuntu umwe bashaka kukubwira nshaka kumidorera telefone, arabona ko nawe ufise imeze nabi, arabona ko udashobora kuyironka, kaca avuga ngo ngende uyindondere. Mugabo we kubera umukunda uravuga ati okay reka ngende ukayikopesha cyangwa ukagenda ukagideni cyangwa ukiba, aca wibaza rero upfuye wagiye kurondera ikintu cy'umuntu ukunda. Mugabo urumva umukunda kandi butegezwa. Hari ibintu abahungu bakunda kuvuga yuko ngo kizira kwereka umuhungu, kizira kwereka umukobwa faiblesse, just kumwereka yuko ashobora kubura ikintu muri kumwe. Nico gituma rero kuri jewe ncamona umengo nico gituma umuhungu aca ku biti no ku mabuye kugira arondere ico kintu co gushimisha umukunzi wiwe. Icyambere ku mukobwa iyo ukunda umuntu kirazira kumusaba ivyo adashobora kuronka. Wewe ubona ati uyu muntu ashaka kuronka umuriyoni, cyangwa ukabona ati umuriyoni niyo limite yiwe mu buzima bwiwe ntashobora kuwurenza, ntuce umusaba umuriyoni wose kandi nawe wumva yo bagisubira kubaho. No kuvuga nimba ivyo abahungu ari babikora ni kwa kutitahura, ni kwa kutiyemera. Umukobwa agusavye ikintu utaronka cyangwa udafise uramubwira ati mu mwanya mwiza kameme, cya kintu nakubwira cyo kuvuga urabimubwira mu mwanya mwiza, ukambwira ati sheri jewe ikintu wansavye vraiment ntigishoboka, ukaraba faso nziza ubimubwiramo. Ntigikunda bivanye nuko nagutya bivanye n'iyi migambi ndiko ndakora, mugabo ni wihangane titapti tuzoteba tubishikira. Yes, ni nk'irihe jambo rya nyuma mu iki kiganiro cacu wobwira nk'abariko baradukurikirana, nk'impanuro wohereza ko mu bari mu rukundo, mu baja mu rukundo. Nka wewe uri mu rukundo hari byinshi wagiye urabona, bazi mu rukundo ugenda urahura na byinshi, ama challenge menshi mu rukundo. Ni nk'iyihe mpanuro woha yes nk'abariko baradukurikirana bari mu rukundo? Boje cyo no bahanura ni kimwe, abahungu canke abasore ubwa mbere ni biyemere. Umenye yuko umukobwa ico kintu akubonamwo ari ikintu kininiya. Nimba gukunda vy'ukuri ico kintu akubonamwo nico kintu kikurimwo. Nimba kubonamwo ubutunzi uri umutunzi, we rero umuhungu ko ivyo binabikubonamwo wewe ubifise mu maboko, no kuvuga mwemerera ivyo ufise ushobora kuronka. Ivyo udashobora kuronka bireke, ntiwemere ubuki utegeka. Kandi ari umuntu asanzwe agukunda yagusavye ikintu kidashoboka ukakimusigura ko kidashoboka, arabitahura kandi ntibisigura ngo acaguheba, ararindira akihangana. Hanyuma ikindi nobabwira nuko urukundo samananiza sukunanizanya. Umuntu umukundanye ntacaba papa wawe, ntacaba mama wawe, numwumvikano hagati yanyu. Umwe ico ashobora gukorera uwundi aragikora, uwundi ari ikindi kintu ashobora gukorera uwundi aragikora. Nigo rukundo, ni novuga ko ari nka exchange iba hagati yabo bantu babiri. Je nshoboye iki ndagikora, nawe ujya ashoboye iki akagikora. Hanyuma rero ibisigaye navyo urukundo ni babiri, habayemo wa gatatu ncabihera. Merci. Yes, reka ndagushimiye cyane kubona washimye ko tuganira kuri STV. Ya murakoze cyane, nanje ndabashimira ku mwanya mviye. Nibaza ko n'ikindi gihe ninagukenera nzokuronka. Nta problem. Yes, bakunzi ba STV reka ndabashimire cyane mwebwe mwako muradukurikirana, mwabonye umutumire wacu mumvise n'ivyo twaganiriye. Reka tubashimire mwanda mudukurikirana, twayemere kubashikiza ibiganiro byinshi bigenda bitandukanye. Mugira ibihe byiza rero. Kuri micro yari Gina Ginera nkuko twama turi kumwe kandi mubimenyere. Ciao ciao, rero mugira ibihe byiza.